gikuru Pamoja Festival niyo ryatanguye kandi twagiye turakura kuko twagiye tubona abantu benshi batwitaba kandi dushiramwo habamwo n'inguvu nyinshi harimo no kwiga habamwo no kugira ico umuntu yongereje kugira ngo ku mwaka habemwo abanyarwanda bagonga gasha canke ibintu bishasha ikintu gishasha gituma abantu bashobora kuza muri Pamoja Festival. Rero kuva mu mwaka wa 2016 twarashoboye gushiramo abaririmbyi abatamba canke abacapa barenga 50 kuri podium imwe kugira ngo bashobore bose kwerekana ingabire bafise kandi ni n'umwanya mwiza wo guhura n'abasanzwe bakunda umuziki kandi natwebwe n'umwanya mwiza dushiraho kugira ngo abantu mu kiringo c'uburuhuko turabizi neza twese ko mu kwezi kw'indwi no kwezi k'umunani igihe c'uburuhuko abari hugwaruka rwinshi bari mu buruhuko. Rero twebwe naho biva kugira ngo dushobore gutanga umwanya mwiza kugira ngo abantu bashobore kuza baryoherwe abari mu byinshi cyane abari gufungura no gufata ico kunywa. Rero twagiye dukura uyu mwaka aho rero twarabiravye dusanga yuko twohamagarira ntitwodikora twenyene uko n'izina Pamoja ari mu Giswahili no mu Kirundi bakuja hamwe twaravyumvira tubona yuko ziba vyiza guha akaryo abo bose bafise ikintu bashobora kwerekana abo bose bafise ikintu bashobora gukora kugira ngo Pamoja Festival igende neza igendera kura kugira ngo twese tugende turatera imbere. Twarahamagaye rero abitwa abashaka gukora aba volontaire kugira ngo babe hamwe natwe. Rero twarahamagaye biciye ku mbuga ngurukanabumenyi zacu twarahamagaye abashaka kwifatanya natwe arashindwi hari abo turakorana bakora imbere y'uko Pamoja Festival iba ku munsi wa Pamoja Festival iba ndetse n'igihe cyayo hariho n'abandanya bakora akazi. Ni n'iciyumviro ciza kugira ngo dushobore guha sinzi ko nofite akazi kubera akazi mu bisanzwe kaba kajanye n'agahembo mugabo ni iciyumviro ciza duha abantu kugira ngo ugwaruka dushobore kuronka ico bikora mu gihe c'uburuhuko bakora ikintu ciza kandi bagire ikintu novita experience canke akunguko muri ico gihe. Rero muri uno mwaka twiteza abantu benshi cyane baza kuri Pamoja Festival kuko twiteze ko bama baryohewe kuza no kuri Pamoja Festival. Rero kuva tugitangura turafise abantu bamwe badushigikira twovuga ishiramwe Buja Events riserukiwe hano n'umushinga naye Alberic ndetse turi no mu bigo vyiwe yabadushigikira kuva Pamoja Festival itangura. Turavuga uyu no mwaka rero turi kumwe na Econet Leo kandi Econet Leo bari kumwe natwe ku nshuro ya kabiri ya Pamoja Festival kandi harimo n'akabijya twazanye ni Pamoja Award aho abanywanyi bishiramo Econet Leo batora abaririmbyi canke abo bakunda abaririmbyi bakunda bagira ngo bashobore kuronka agashimwe. Ivyo twifashamo muri Pamoja Award biciye mishirahamwe Econet Leo. Muri uno mwaka kandi turi kumwe n'ishirahamwe Aquavit Liquids ni ishirahamwe risanzwe rihuye cane na twebwe amavaleur yacu canke ico dusanzwe ku binyobwa basanzwe bakora. Turi kumwe muri uno mwaka nibo badushigikiye muri uno mwaka turanabashimiye cyane baserukiye ngaha na Madame Estela. Rero Pamoja Festival uyu mwaka izoba kuri uyu wa Mungu itariki 29 z'ukwezi kw'indwi 2018 guhera isaha 8 kuri Karera Beach niho twame tunakorera kuva ku nshuro ya mbere. Akabijya muri uno mwaka kandi nuko amatike agugwa 5,000 canke 15,000. Rero muri ayo matike yabo wa 5 canke 15,000 bose baronkamwo ukwiyunguruza kwagusa muri iyo tike. No kuvuga yuko amabus azoba hari mu gisagara ca Bujumbura kuri Odeon Palace haruguru ya Pakidas aho abantu basanzwe bamenyereye azobatora guhera isaha 7 z'umuhingamo. Amabus azoba hari ariko arabatwara kandi no mu gutaha amabus azobashikana hafi mu makate yabo. Nitwemerera abantu kuzobashikana ku mihane wabo mugabo tuzobashikana hafi aho umuntu ashobora gushika kumuhana bitagoranye. Kandi rero Pamoja Award nayo nyene izobalance canke izobalance uwo munsi nyine wa Pamoja Festival ariko umunsi wa nyuma donc urubanza rukuru rwo gutanga ubushimwe kuva juillet iheze kuva kwezi kw'indwi guheze gushika mu kwezi kw'icumi gushika mu kwezi kw'icumi niho tuzovuga bazoba batsinze niho tuzonabibamenyesha aho bizobera n'ukuri bizoba bitunganijwe tubifashijemo n'ishiramwe Econet Leo. Murakoze.
sinzi wabagiye ko dufise abartiste bonyene bo ngaca twama tugira abartiste bonyene bo ngaha festival y'Afrika biswe dukora kuba regional apisoza icambere cyo nuko festival yacu kuva tugitangura twama twiyumvira gutumira abantu atari aho mu Burundi gusa kuva muri 2016 kuri edition ya mbere twari kumwe uretse abarundi harimo n'abaganda no mu Kenya no muri Kenya hama edition ya kabiri twari dufise abaganda hama icongeramwo n'aba Kenya no muri Zambia donc twege misi yose twama dushaka yuko gikura kandi twama dushaka yuko muri nabivuze ko turashaka yuko mu kwezi kwindwi abantu bo muri aka karere bavuga ko bagiye muri festival Pamoja Festival mu kwezi kwindwi i Bujumbura rero urabizi yuko urategura ikintu canke uri muri ndavyite marketing canke kiri kurubaka ikintu il faut bien évidemment kushiramwo ko wantegramo abandi bantu bashobora kuzana iyindi sura nshasha canke bashobora kuzana ikindi gicapo cico kintu uri kurategura rero twarabikoze kuva tugitangura urumva ko ari bihugu bitari bike bivanye n'uburyo twe tuba dufise turamaze kugerageza wabaje kandi akarusho ku muziki gospel wo ngaha mu Burundi muraza kumfasha kwishura ariko je ndibaza yuko ico novuga nuko uravye canke wegereye abartiste uno munsi bo muri carrière gospel nuko hariho ico no kwita ishaka canke inguvu zo gukora kugira ngo mu kwezi kwindwi kuri Pamoja Festival haba ari ikintu gishasha umuntu ashobora kwereka abakunzi biwe canke ikintu gishasha umuntu ashobora gushikana imbere y'abaje kumuraba uko ico si kinyoma uko turamaze kubibona umuntu asohora indirimbo nko mu kwezi kwa kabiri cyangwa mu kwezi kwa kane kugira ngo abantu babe bayimenye hama bazoyiririmbane nawe muri Pamoja Festival mu kwezi kwindwi urumva deja ko ari mentality kirahinduka cyangwa kwiyumvira kuri kurahinduka ku ba artiste usanga dukorana kugira ngo muri Pamoja Festival mu kwezi kwindwi haba ari ikintu gishasha umuntu ashobora gutanga niko kunguko niyo impact twe tumaze kubona hagati mu ba artiste sino ndabizi ko ibibazo byinshi biba biri muri genre uburyo umatisi ashobora gutera imbere gute mu buryo bwiwe n'ibiki ariko natwebwe turagerageza gukora icyo dushoboye kandi turagerageza gukora aho duhambije nuko no kwishura sinzi ko mura afite ikindi kintu yongeraho nshinzwe kongera kuri ico ni kuvyerekeye wakibuza kuvyerekeye abartiste bava hanze baje ino hari ikibazo cyaza cari kuri kihaza abartiste bo hanze abartiste bo baloko mugabo kuma turisiye yuko turazi yuko iyo umuntu aje avuye hanze y'indi mico hari ikintu yigisha abandi so turavye nka l'année passée twaze mu artiste avuye muri Zambia hanyuma niyaje gusa wenye yaje n'umuntu agere wiwe c'est qui a permis yuko uyu artiste barafise réseau iri muri Zambia ya distribution ku ndirimbo bifasire yuko umuziki wacu wabaye importé hari turafise même na témoignage y'uyu artiste avuga ati naje gushika muri Pamoja Festival na stage nini cyo gico nyene ngize ku mafe amwe nuko muri 2016 groupe twakoranye muri 2016 ku edition ya mbere abambassadeurs bashobora kuba invité mu Uganda ku ma événement manini hariya par rapport ya connexion bahuye muri Pamoja Festival icakabiri naco nuko era l'année passée mu mwaka nyene Big na Prince bashobora kuba invité mu Rwanda par rapport yuko abonye ko ari festival kirabera mu Burundi kandi ari stage nindi fe hagati nuko ari artiste Jamaicano tumaze gukorana ama edition abiri agira style reggae ono mukira mu muzi we yashoboye ariko riga production muri Canada byamushoboye kumugura imiryango imwe kubera avuga ati jewe namaze kuja muri festival Pamoja naza ko quelque part s'encourage les artistes mais aussi birabaha une certaine expérience gukora muri yo milieu artistique turetse yuko aza artiste bava mu Uganda usanga kuri performance bagihagaze imbere y'abantu bazi kuririmba bashobora no kwerekana energy bashobora no kwerekana ingene babigenza hari mu bihugu byavyo naza yuko kuri ico kintu bifasha artiste bacu kwiga kandi bigatuma kandi batabura yuko umuvyeyi wacu turazi gusa guteka rero nawe hari hanze azi guteka nkuko bivuga mu Kirundi